Twagendeye abanyeshure biga za kaminuza mvukira za Busoni biga kaminuza atandukanye ngaha Bujumbura, ni mu ntumbero yo kugira tubatere intege igikorwa ciza bariko barakora c'iterambere kandi aribo cane n'igihugu gikeneye. Turavye ko avec vision 2040 na 2060 igihugu gitera imbere n'igihugu cifashe cane cane ko urwaruka aribwo ruzoba rukenewe cane kuko n'imyaka yabo zoba ariko iratera imbere. Mu kubatera intege kubera ko umunyeshure yiga yafunguye n'akaganuke k'ibiro amajana 9 biri mu migwi itatu itandukanye, yari ibiro amajana 3 vy'ibiharage n'ibiro amajana 3 vy'umuceri n'ibiro amajana 3 vy'ifu y'ibigori hamwe n'imifuko 5 y'amakara y'ibiti. Igikorwa twatanguye kuciyumvira twahereye ku banyeshure biga kaminuza y'Ingozi, ariko kubera ata mwana n'ikinono twagiye turiyumvira no ku bandi, ari naho mu mwanya twaciye twiyumvira n'abandi banyeshure biga i Bujumbura. Rero notera indongozi zigenzanje nk'uko kubera ari igikorwa c'iteka n'uwo vyokorohera nabo nyene baza baragarukira abanyeshure basanzwe ari imvukira z'amakomine basanzwe barongoye, mu ntumbero yo kubona ko naho baba biga kure batari hafi y'aya makomine tuba dusanzwe turongoye, ariko nabo nyene biyumve babone ko mu bo dutwara barimwo kandi tubiyumvira aho baba bariko barabandanyiriza imirimo yabo y'ivyiga.